Igipolisi cyuguruye cinjire. Kwinjiza Inyamiramabi Zishasha mu mwaka wa 2026. Mbega mwana, kugira umuntu yinjira hasabwa iki? Erega ni kuri bose. Ibisabwa navyo ni kuba afise ubwene gihugu bw'umurundi bw'amavuko, kutaba afise ubwene gihugu bubiri, kuba ataruba kugwiwe kandi atagira umwana, akiyemeza kuguma gutyo mu kiringo cyose c'inyigisho nico kwimenyereza, kuba afise imyaka 18 gushika kuri 25, kuba atigeze aba umupolisi canke umusirikare canke ngo yirukane mu kazi ka leta, kuba atigeze ahanishwa igihano c'umunyororo n'ubutungane, kuba afise amagara meza, kuba vyishakiye, kuba yigenza neza. Mbega nivyo gusa nta kindi gisabwa? Kubijanye n'amashure bize, kubifuza kwinjira mu bisongerezi nukuba yaramenye umwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro, nayo kubifuza kwinjira mu bapolisi bato nukuba yararangije ishuri shingiro. Iryo yandikwa ni ryari? Mbega hoho rizobera he? Mushingana ni kuva ku igenekerezo rya 14 gushitsa igenekerezo rya 13 ruhuhuma uwu mwaka nyene. Iryo yandikwa rihera mu gatondo isaha 2 gushika isaha 6, naye nyuma y'umutaga ni isaha 8 gushika isaha 11. Ico gikorwa naco kikabera ku migwa mikuru y'amakomine bavukamwo. Mutama, ndanyuzwe. Ndagiye kubwira ko kagahungu kanje na wa muhungu wa mwene wacu mbere no ku mitumba ndavyamamaze. Nanje ngiye kubwira wa mukobwa wanje, mbwire n'ababanyi bose barondera ibisabwa bitabira ko kawo. Akabirya rero nabahejeje mu yindi myaka atari umwaka bazokwakirwa. Hari icubaza wohamagara ku nimero zikurikira: 68 ubusa ubusa 64 64.